Abakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV turabaramukije abari kure n'abari hafi. Uyu mwanya muri studio ya Vuga Yesu TV turi kumwe n'umutumire umupfasoni Akundimana yakijijwe, hanyuma agomba dushikize ikiganiro cyane ikiganiro c'intahe atubwira ukuntu Yesu yamugiriye neza. Sinashimwe. Amen. Mazina banyita Filoteni Yakira. Ndakunda Yesu kuko niwe yabanje kunkunda. Yamenye ntaramumenya kuva ntaraba, noneho ubusoro nkunda ya mama we yaranze. Azi n'imigambi afise kuri jewe. Ndamushimira cyane rero ko yamenye ubwibanze je ntaramumenya, hanyuma kanyemerera kampa kumumenya. Ndagushima Imana mu buryo n'ubundi kandi nongera nshinga n'intahe. Ndashaka gushima Imana ukuntu yampaye kuyimenya. Je navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe, batubwira tuje gusenga mu y'igitondo kujya bisanzwe abandi bose bakora. Nturamenyereye ibyo, harageze igihe Imana imyiyereka amaze gutera nkurangaca ubwenge. Imana iranyiyereka nshobora kumenya agakiza kiwanje atari agakiza k'umuryango navukiye. Urakoze cyane. Mbega muri ico gihe wamenye agakiza, wakira agakiza, wari umaze imyaka ingahe? Wari ufise imyaka ingahe? Nari mfise imyaka 9. Niga mu mwaka wa 3 primaire. Imyaka 9? Imyaka 9. Niho wakijijwe? Niho nakiriye agakiza. Uyu munsi ufise imyaka ingahe? Imyaka 43. Mana ishimwe cyane, yarakuzigamye ikuzigamira mu buntu bwayo. Bandanye. Amen. No kuvuga rero muri ico gihe ndiko ndagenda mu nzira ndi mu bikorwa byanje bitandukanye, narumva umuntu tuvugana ariko ntamubona, nkumva ijwi rivugana nanje. Umunsi umwe gatoya utarabandanya, mbega ico gihe wumva ijwi waryumva rivuga nk'iry'umuntu cyangwa waryumva mu mutima? Numva ijwi rivuga nk'iry'umuntu nkeravuza ntashobora kuribona, kandi ari igihe n'abandi jenyine cyangwa kumwe n'abandi aca ndaba ko abo bandi baryumvise, ariko ngasanga bo ntavyo bari kubarumva. Ikindi gihe kenshi ngakunda kwigenda na jenyine kugira ngo nshobore kumva ijwi ndi jenyine ntaza kwibaza ngo n'abandi. Imana yarakoze, yatanga kwiyereka ukiri muto nkuko yeretse Samuel. Bandanya. Muri ico gihe hariho umunsi umwe ariko ndagenda mu nzira, numva ijwi rimbwira ngo uno munsi ntuze kurya. Naramenya ko abantu b'abasenzi bakwiye gusenga igihe kimwe barya, ikindi gihe batarya, kwisonzesha. Hanyuma rero hariho uwo munsi numvise ijwi rimbwira ngo uno munsi ntuze kurya. Ndaharira n'iryo jwi ndavuga sinjya kubera iki, ndavuga ndaza kurya. Hanyuma iryo jwi riransunika rindusha inguvu, ndavuga teko ndaza kureka kurya muga ntazi intumbero. Uwo munsi twaciye tugira ikibazo mu muryango, aca haza umuntu ashaduha acide muhira, muga ijwi ryari ryambujije. Kumbe rero n'Imana yari yakuburiye. Ijwi ryari ryambujije ngo singe, abandi bantu baca bararya. Je barambaza ni kubera ko udafungura? Oya, numva ntagomba gufungura kuko byarangora kubabwira ngo urumva numvise ibintu nibi nagomba ntibyakunda ko ndabibasigura ko naje ubwanje sinabyumva neza. Hama uwo munsi cyandareka gufungura, kumbe baca baraduha acide muhira. Naza kuba ndi muri wa muryango w'abantu bakijijwe nawe uvukiyemo, bari kuvuga ko ari je ndatanze iyo acide kuko je ubwo sinariye uwo munsi. Abandi bantu bariye baragira ibyago, murazi umuntu yari acide baragira ibyago. Uwo munsi zofungurwa zafunguye ko abantu 23. Abo bantu baragiye mu bitaro sivyo imbeshere, hari uwagiyemo amaserumu 8, hari uwagiyemo amaserumu 5. Je ubwanje bamwe bo muri bo narabagwaje ko bamwe twaravukana, abandi barababanye, abandi barabadutembereye. Hanyuma rero yari Imana yagomba kutugwanira kugira nze gusigara ndutariye nze kubasha kwirukira abo bantu. Imana iragahezagirwa, yashoboye kugwanira kandi ishobora gukingira kugira ngo ufashe abandi bari bariye iyo acide, iyo sumu. Ubuntu rero bwaje mu buryo bubiri. Imana yangiriye ubuntu muhira barantahura, ntibamenya mu rugo yuko ntibibaza
yuko bonshira ku mutima ko ari je natanze aside kuko byari gushika bakabinshiraho nta cyabinkura je sinari nafunguye bambwira ati gituma utafunguye n'igiki Imana kirangwanira bigeze ivyo bintu baza kubyibaza biba binyibaza ko nta cyabinkura n'Imana yahabaye hanyuma kiratabaranya muri abo bantu 23 bose bari ivyo bintu nta muntu n'umwe yapfuye bose Imana yarabakoze Imana ishimwe ni ibishimirwe cyane icyo ni ikintu rero cyerekana kimwe ku Imana ivuga mu buryo n'ubundi dafite ikindi kintu ngomba gushika ku intare icyo kintu kindi ngomba gushika ku intare ni ikintu Imana yakoze mu muryango uko yagikoze kose yagikoze uko yabiteguye naho cyari kimeze nk'ikitaryoshe haje abantu baranshika ko babiri bavuye mu birere bitandukanye barambwiye amajambo yanditse muri Bibiliya sindinda kuharaba amajambo avuga ngo Imana igiye kukwaka ikintu ukunda kandi wamiza kwijisho ndavuga ati ico kintu ni giki rega mani ico kintu ni giki ndabire kuko umwe arava hari arabimbwira undi arabimbwira hanyuma nanje ubwanje nongera ndabona inzozi mbona Imana igomba kuntwara mama hanyuma rero igihe kiragera amuragwara agera ahantu rero arapfa yapfuye ibyo bintu narabibonye haciye umwaka amezi 12 mama amaze kurwara agapfa nza mbona ivy'Imana yavuze irabikoze ariko hagati aho nkimenya ko igira umutware nari naramenye ko amasezerano y'Imana abaho kandi umuntu yahagararaho ndaje ahantu ndasenga mfata umwanya ngira Imana ati Imana wewe watubwiye ngo icyo tuzosaba twizeye uzokidukorera nagomba nakwinginga uhindura iyi porogaramu ariko kubera Imana yari yaje yateguye umugambi wa sindamusiga ntiyigeze yemera kubihindura ariko nasenga ndayitsindisha amasezerano yayo vuga ati twavuze ngo nitwasenga twizeye tuzobwira imisozi ishinguka iva hiri kandi waravyemeye ngo niyo twasaba twizeye uzodukorera icyo dusaba hanyuma nongera kubona mu nzozi ko Imana itegerezwa kumutwara cyandatinya sinabibwiye abavukanye ndaceceka kuko amasezerano y'Imana yavuga ngo ayo musozi yawe azoba amapfiranda hanyuma rero ivyo bihe kugira ngo abazokumvira cyangwa abazokurikirana intaye yawe wosobanura iri jambo amapfiranda ni jambo ryanditse muri Bibiliya amapfiranda no kuvuga kurira utereka umubabara abantu ya jambo mu kirundi bivuga ngo amosozi y'umugabo atembaja aja mu nda kandi abantu babahize mu kwizera natwe twese turabagabo nuko bandaye abantu bari mu kwizera nibisabwa ibitenge nibisabwa ibindi bisaba kuba umugabo mu mutima neza cyane ukabigiko kuko ni jambo ry'Imana riravuga neza ngo umuntu natiyanka ngo yikorera umusaraba wiwe ankurikira uwo muntu nazobakwiye n'ubwami bwo mw'ijuru kwiyanka birasigura kuba igikoko kwiyanka mu yandi majambo harimo no kwiyahura menga uriyahuye kuba mu Mana rero no kurinda ukaba igikoko ibije byose ukabyemera mbona kuba igikoko mu buryo bw'umuhemo ka umuntu akuze nyene ukarinda yego bandana akakurindagiza nawe ukamurindagiza neza cyane amen Kristo yaranesha amen aha wewe naho uje nk'ugomba kunyica ukanyica ntundwara ushaka wireke kuko naho wonyica we ntundwara sindubi wawe nduwa Kristo ndiho nduwa Kristo na Paulo yarabivuze ndiho nduwa Kristo ngapfa naho canja kubana nawe nkabaho ndamukorera neza cyane mbenda kubaze twumvise ko Imana yari yakubwiye kuzo gutwara icyo ukunda wamiza kwijisho yari umuvyeyi wawe none yahavuye agenda ataha byari byagenze gute aheze umwaka amezi 12 aheze ndindiriye kubona izo zose naranasenze nizera ngo Imana ibihindure Imana kuko yari yamaze kujyanka yamara amaje haheze umwaka uwo muvyeyi yaciye ataha kandi yatashe neza Imana ishimwe yagize irangiza ryiza amajambo ya nyuma yapfuye avuga ubwa mbere yavuze ngo bibona muzogumana Imana amen ikigira kandi muzoguma inyuma y'Imana kandi muzokundane aca tubwira ijambo mu Imana yugaye ntawugurura yuguruye ntawugara no kuvuga ivuze iravuze birabaye hanyuma rero umuvyeyi aca arataha
ego yaciye ataha none kandi mwe yatashe neza ego ariko baramwereka bati uyu ni ndega muntu yavuga ati uwo muntu mumbwira ntawe mbona ariko ndabona abakobwa batatu bambaye impuzu zera bari mwibarabara bariko barampamagara ngo nyaruke mundeke ngende reka ndakubaze none ego Imana yaraguhaye kurinda iguha umutima ukwizera nyene nk'umuhizikazi abavukanyi bawe bifashe gute abonye umuvyeyi atashe nubwo ari wakivuze subiramo kugira ngo abazokumviriza intaye bongera bacumve neza abavukanyi kubera ata bintu birebire bari babizi ko rwari urupfu rushitse nyene giturumbuka ariko ruca rudusanga turi mu Mana ruca rudusanga twese twararerewe muri ka gakiza twavukiramwo ko je navukiye mu muryango w'abantu bakijwe nabivuze yego papa wanje ari umwigisha kandi yaraduha indero rukristo akatubwira ko dutegerezwa gusenga tubyutse tugire turyame tugire dufungure kujya bamenyereza abana hama tuca dukurira muri Sunday school baratwigisha ivyo gusenga baradukundisha agakiza turi muhira baratwigisha agakiza turi ku rusengero baradukundisha agakiza tuca tuguma turererwa mu nzu y'Imana inzu y'abizera none nagomba ndakubaze ikindi kibazo ca nyuma canke hari ico ufise wokongerako kuri iyo ntaye canke hari intaye wokongerako oya nta yindi ntaye nongera yindi nzoyitegura hanyuma yego ibyo umuntu ashimira Imana birahari nagomba ngira nkubaze rero shaka ikibazo cy'Imana ngenda kubaza ubu wamvuze ko ufise imyaka 43 ufise abana bangahe nta numwe ufise Yesu azobikora Yesu azobikora ni igikorwa ciwe gikuru ko yamaye agakiza hanyuma urafise urugo ndafise abana bo mu buryo bw'impwe mu mugabo ego me ndafise urugo Yesu azobikora kandi abone aguhica umutima wawe wifuza hanyuma rero nagomba ndagusabe nimba hari ico ubwira abandi kumbure bihebuye hariho abihebuye kubw'indwara ico ni kimwe nkuko umuvyeyi wawe yarwaye icya kabiri hariho abihebuye kuko batagira ibibondo ubafashisha iki n'abandi bihebuye kuko batagira ingo yego ndaguha Imana ikora kimwe yego hari uwikorera ikindi kintu kitaragikora mugabo basi nico yabanje kugikora kuko burunganwe kwanje se mpaka bose baba bafise ingo n'abandi batazifise bo abantu mpereye ku bantu batagira ingo umugambi w'Imana ntugira isangano bakwiye kwihanganira ico bari ikintu cyose bari bakwiye kucihanganira uko bameze kose bakwiye kukwihanganira ikiri gikuru mu bwami bwo mu ijuru ntituzovuga ingo n'abana ariko mu bwami bwo mu ijuru tuzohindurwa bashasha hanyuma tuce dutaha ubukwe bwawe wamwagazi tuce duhagarara mu bwami bwo mu ijuru tudaharugwa ivyo abana dufise n'abagabo n'ingo n'ibiki ntaco bitwaye ivyo n'ivyo duhabwa tukiri mwisi gikuru Imana iba yarahaye umuntu agakiza kamuhumura yego kandi bose nubaha impanuro zisa kuko ikintu gikuru kibitwara nuko ufite agakiza kuko agakiza karazigama umuntu kamuzigama mu mutima kakamuzigama no mu mubiri kandi nabo nyene nkuko yabinkoreye ataco ntanze ishobora kubiba ko tukumamera nanje yaravuyemwo muri 50 hacasigara 49 hashobora ko haravuyemo n'abandi bashobora gusigara ari bake uko basigara ari bake niko amanimero yabashikira igikuru umugabo ufise umutima wakiriye Kristo umwami n'umukiza ibisigaye ntaco bitwaye ku bantu badafise ibibondo ngira ico ndabavuzeko umuntu ariko araraba hirya no hino ushobora gusanga abantu benshi cyane Imana yahezagije ibibondo ivyo bibondo akaba arivyo bibabuza amahoro bakagira ibyago kubwabo bantu ugasanga umuvyeyi ariko arira kubera umwana wiwe yabaye ikigaba yabaye ugasanga birateye umubabaro nta muntu arangiza ibyo asaba Imana ni kundi muhanga yanditse igitabo no kuvuga umuntu ahejeje kugusaba uwo mwana akamuronka arakwiye no gusaba Imana ikamumurerera ashobora kumugaruka ko ari igitsitaza satani ashobora kubura ahandi hantu yinjirira agaca yinjirira kuri wa mwana wa muntu agaca agira ibyaha ugasanga agenda ararira kandi Imana yaramuhaye abana afise na misago na bucuri akagenda ararira akabarirana ariko umuntu afise Imana ntibikwiye ko ayirirana ufise Imana byose ubu bifise naco bitwaye kuko je naho ntafise abana bo mu buryo bw'umubiri
ndafise abana bo mu buryo bw'imbere Imana ishimwe ikimenyamenya kimwe naragwaye ndi mu bitaro ndemvye ambulance ije kuntora ahantu ku bitaro wundi umumama araza afise abana batari bake afise abahungu n'abakobwa asanga ndaremvye ndageze ku kanyuma ambulance bayihamagaye ize kuntora mbe ndaguciriye mu rero gwaye iki ico gihe nari ngwaye sinatahura neza ivyo ngwaye ariko nari ngwaye cyane nari mfise ingorane zo kuriga ari ingwara yo kuriga nari ngeze kure nko minduru ambulance yanjanye nko minduru kugisumvya no kuvuga uwo mumama amaze kurenguka asanga ngene neza yibuka ngira ngo ibikorwa vyanje byiza kuri aca asengera isengesho ndaryumvise uburibwe buca burahagarara nshira umutwe n'umutima kuvyo ariko arasenga ngo mana turakwinginze umuntu ntagende urazi ko hazoba habaye ifu by'abana benshi sindari tabura n'ubu sinatongera kubera iki bari kubera ibikorwa ngira vyiza yo yarabonye nuba narakoze ku bana be aca asenga iryo sengesho uburibwe ubwo buca burahagarara nshira ubwenge bibaho nibikibibaye ati hazoba habaye ifu by'abana benshi ni ukuvuga rero umuntu nato umuvye mu buryo bw'umubiri arashobora kuba umuvye mu buryo yego ndakubaza ikindi mbega ambulance imaze kuza kugutora bakuranguranye kwa mwaca wakijwe n'iryo sengesho umuvyeyi yasenze barandanguranye uwo muntu yarasenze iryo sengesho hanyuma ararangiza mu nyuma ambulance iraza irantora ikiranjana ku bitaro bikuru vyo mu Rumonge hanyuma nikigutabarirayo ucukirirayo cyangwa nigendera bambaye na ambulance akanyuma ndakubaza none ko Imana yaguhamagaye ukiri muto kandi n'umutsi kwa yikoreye ubu none ukora ibikorwa ki mwishengero ibikorwa nkora umufasha wanje numwigisha muri paruwase ya Makombe muri paruwase ya Makombe nkuko papa yari umwigisha ufise umufasha w'umwigisha Imana yaraguhezagiye bandanye nanje nkora ndumwe mu bagize madazi niyo mukuru w'umuhari w'abakenyezi umwe mu bari mu muhari w'abakenyezi ikindi gikorwa nkora simpora nkunda kuvyirata mugabo turiko turashinga intahe twabigusavye yego murakoze cyane ikindi ndi umukontagite wa mbere kuri iryo shure atwara amakorale yose ahari uri umurongozi w'amakorale yose kuri iryo shure mbe hari amakorale ngahe ntaguciriyemo amakorale 5 Yesu yaraguheza ki kandi abandi bamwe mu bajenama bari kuri iryo shure kandi ikindi nkaba ntagite agira kabiri Imana yarakoze urumva ko Imana yaguhaye igikorwa Imana ishimwe okay reka rero ndagusabe imbere yuko turangiza iki kiganiro uduze ijwi ushimira Imana mu gusenga usengere n'abantu kumbura bari mu bibazo bihebuye batagira amahoro dusenge Mana data twese n'ijuru turagushimiye imbabazi zawe turagushimiye ko ari wowe uzi gukuranya ibihe n'iminsi niwe utuma umuntu apfa niwe utuma umuntu abaho niwe umuduza niwe umumanura ndagushimiye ko ukundiye kuba muri iki kiganiro kandi nagomba ndakwinginge mu izina rya Yesu Kristo wakirira imitwaro abantu bose bayifise hari abantu baruhijwe n'ibi na biriya ndabasengeye kugira ngo iyi ntayi izobafashe mwami udufashe kugira umuntu wese yimenyereze kuvugana n'Imana ku giti ciwe amenye icyo Imana imugomba ko kandi ndakwinginze usanga umuntu wese ari mu kigeragezo ciwe kugira ngo umutabare urungika abamarayika bo kumusanga kugira ngo bamuzamure kuko ari gukura umuntu mu mukungugu bigakunda kumuduza ukamwicarikana n'abakomeye ndagushimiye rero kuri iki kiganiro uze kutugirira neza kandi kize gishike kure kigire n'ico kimaze abantu bose bazocumva baze bumva umugisha bisenze nizera mu izina rya Yesu amen wa Bwayiso TV uyu mwanya tumaze kumva intahe y'uyu mupfasoni ngena yagiriwe neza n'Imana
twagira tubasabe kugira ngo amuzo muri ko murakurikirana intahe ntimuze mwicire mu nzira mutayumvirije yose ko intahe ifasha. Hanyuma muze mwibuke gushira ko sabone ariyo subscribe na j'aime hamwe na partage gusangiza abandi. Kandi hajya hepfo ya j'aime hajya haragakumu mwibuke mufende kuri kajya gakumu. Hanyuma hepfo handitse ko hepfo ya kajya gakumu haranditse ko commentaire muce muhafyonda ko naho hanyuma muce mwandika commentaire ibyo mwifuza cyangwa ibyo mwashimye canke ibyo mushobora kudukebura. Imana ibahezagire. Amen. Amen.